jewe ndakunda ikigo cacu nukuri mumbabarire ababa baratabaje ntibabatabare ariko hari umunsi badushira gace turafise urya Frank yahora atubwira ati mabuje wawe kubwiye urira kuri etage umubwira utwenga ukamubwira ati mabuje je ndi umugore sishobora kurira kuri etage ca ako kantu karamfashije jewe ndi muri etage igeretse gatatu mabuje yaraguze ingazi iva hasi gushika hariya hejuru mu gasongero uwo musi acambwira ngo ninurire sivyo ngurira ngo nguhanagure nguriya ntumo yose iri kubiyo ngo ndakubona ca ndatwenga ndamubwira mabuje ahubwo wewe niwurire jewe ndakubona tubundi twebwe abarundi ntitwurira hejuru kubera Frank yari yaratubwiye ati ukazokoroka wewe uzopfa sivyo hazoca azana uwundi mukozi hazoba hahombye abana bawe n'umugabo wawe n'umuryango wawe. uwundi murundikazi ari muri Arabia Saudite yahisemwo kuyaga canke gukebura bashasha ni nyuma yaho yumvise umurundikazi mushasha bahaye ku burozi aremera araburya abona navuze ati ubwo ni ubujuju ubu narahinduye systeme je gukoreramwo imbere yuko ndamubwisha kwanza iyi audio y'uwo mukenyezi iyo uje kuvuga ati mfise ibibazo ngomba umfashe kuntabariza censhi mbanza kukubaza none ko ufise ibibazo nkabanza kubaza buke buke nkumva utuntu wagerageje gukora kugira nawe wihagarareko kuko udashoboye kwihagarara ku bihugu by'abarabu ntuzuze kuvuga ngo urumva ngo bankubise ngo nce ndatega amaboko ngo babwire ngo ntibaze basubire kunkubita utanakankamye utanaberetse kutabishaka kutavyemeye ngo banyimye indya ngo babwire bampinja utanahagaritse akazi canke utanavuze ati jewe mutampanje sinkora tubwirizwa kubanza kudukora hanyuma ukaza kumbwira wadukoze hama tukakugira kwingaruka ati Dani anyimye indya none rero shaka umfashe uvugishe mabuja kubera naciye mpagarika akazi none byagenze muri kuno canke ati bankubise shitwa ndamufata turazunguturana nanje nk'ugomba kumukubita ndamutera ubwoba mugo sinamukubise ati mugabo rero mbona ariho bingira kwingaruka aho nca ndakumva neza mugabo wewe bakubwiye ngo kora inzu imwe bakujanye mu yindi nzu no mu yindi no muri zine ngo Daniye ngo mbwirira mabuja ngo ntazarandira gukora mu zindi nzu kandi uja gukora urabikunda. Reka twumvize umukenyezi. Mahoro cane bakundwa b'Imana abo dusangiye urugamba rwa Saudiya ariko tuzorunesha kuko nabashadurake nabameshake baranesheje bari mu gihugu c'inyagano ariko rero turiko turavyitwaramo gute reka je niyagire nabashasha abakambwe bobo kumbure bomubwira ataha kugira ndabijurinda kunyica uri mushasha ukaza muri Saudiya ukahasanga izi ntare z'abagore ba Saudiya ikintu ukora nta carabubuzi nivyo mugabo ubonye ikintu kitakorohera basikoresha ra mayebi babwire ko utabishaka none baca babiguha ku nguvu none nk'umuntu yiyahuye akarya sumu nukuri iyi nkuru jewe hamwe na hamwe nta nubwo yambabaje ahubwo natwenze kuko ino nta mwana haza ikintu ca mbere mumenye ko ata mwana aza muri Saudi Arabia nta mwana n'umwe ahaza sivyo kandi murazi yuko aba bagore ari intare aba bagore nta mukozi bakunda kiretse barya burukoba nkabo gusa nabone urazi ko hari igihe gacamwo bakabanka mugo ntibabanena nka twebwe abirabura agaca guha uburozi wabubonye ugaca uburya kugira umwemeze ko ukunda akazi mbega ako kazi kiwe urazi abakozi bakaje ko bakagasiga bagataha canke abandi bagapfa ushaka kumwemeza akazi gukora akazi kubera iki mubwire ati ntavyonja hama niyarengana ukoroga icayi unwe uryame buce
kandi abantu turiko turazi no bashasha dukwiye gukanura nk'inuma tukagira ubwenge nk'ubw'inzoka. Buriya jewe ndakunda ikigo cacu, nukuri mumbabarire ababa baratabaje ntibabatabare, ariko hari umunsi baducira agace. Turafise urya Frank yahora atubwira ati mabuje wakubwiye urira kuri etage, umubwira utwenga ukamubwira ati mabuje je ndi umugore sishobora kurira kuri etage. Sha ako kantu karamfashije. Jewe ndi muri etage igeretse gatatu, mabuje yaraguze ingazi iva hasi gushika hariya hejuru mu gasongero, uwo munsi acambwira ngo ninurire, sivyo ngurira ngo nguhanagure nguriya ntumo yose iri kubiyo ngo ndakubona. Ca ndatwenga ndamubwira mabuje ahubwo wewe niwurire jewe ndakubona, tubundi twebwe abarundi ntitwurira hejuru, kubera Frank yari yaratubwiye ati ukazokoroka wewe uzopfa, sivyo hazoca azana uwundi mukozi, hazoba hahombye abana bawe n'umugabo wawe n'umuryango wawe, nta bandi bantu bazohomba. Ati rero uzomubwira utwenga, ikintu cyose uzokwanka ku mwarabu uzomubwira ubona kumenga uratwenga, naho mushavuranira mu minota 2 mu musegonda ca witwengera aboneka atangorane zabaye. Okay, ivyo birarengana. Acambwira ngo ngende guterura igitanda, bazi ko abanyafrika turi abantu bakomeye nk'itani. Ndamubwira mabuje iki gitanda nawe ubwawe ntiwogiterura, barinze guhamagara abagabo bo mw'ibarabara baza guterura. Nukuri kw'Imana yo mwijuru hariho natwe turagorana vre. Ibaze nko kumwe uburozi ububona, mbega woreka kubirya akagutahukana? Ntiwozoshika mu gihugu iwanyu amahoro? Ivyo Imana yaguteguriye ntuzobironka. Erega udakoreye muri iki gihugu ngo uronkereho ubuzima, uzoja no mu kindi gihugu uronkera ubuzima mugabo ukomeye. Ubuzima nikatihabwa. Hariho ibintu rero abagore ba Saudiya bigira ngo agira gukubite. Hewe urabona ko hari igihe umuntu aba adapima nk'ibiro 50 ukasanga hano abamama nabo bapima nk'ibiro 100. Kanura ijisho umubwire ati yo noca ndakuniga, mwereke ko woca umwica naho butacarabuze, ubwire ati umwojeje kw'ikofa ntushaka kuyica. Aca atinya. Nejo bundi bantu bashasha turiko turaza muri Arabiya, turabe tuze turigwanako, kubera wewe upfuye nibisanzwe ibigo birungika biguma birungika. Arabiya ntihomba, Uburundi ntibuhomba, hahomba nyoko yakuvyaye n'abana usize, n'umugabo wawe nawe ntahomba kuko aca yizanira undi mugore. Mu bisanzwe hahomba abana bawe na nyoko yakuvyaye. Rero turakwiye kugira ubwenge. Hariyo akantu shefu wacu yavuze ngo none mvuze abantu b'ibijuju, mwebwe mwiyahura ntimuri bijuju. None by'ukuri hari umuntu afise ubwenge n'ukuri, tuvugane ukuri, yokwemera ngo ego mabuje areka ndye ibi bintu? Mwankire yashaka agutaburira iki gutahe, none utashe ukomeye sibisanzwe. Iyo nzu yiwe ntiyaguzanye ukuze, none icyatumye ubaho Imana ntikihari kugira ngo ikubesheho? Kubera iki inyoni mu kunywa amazi iraba hejuru? Twaraje muri Arabiya dukwiye kugendana amakenga abantu b'Imana. Ntusiye bwoshe ngo mabuje mpagaze hejuru, ni Imana iguhagaze hejuru. Oya, mubwize ukuri, mubwire sindabirya, shaka ivyo wanje nteke. Yase mureke. Jewe ryari yaranzaniye asiri yo mw'ibarabara, kandi n'ukuri jewe ubu uya n'amahoro vraiment. Ibihuhuta byarahubuse mugabo basha tugakwangurana pe, amwereka ko no muniga mfise ibiro 30 mugabo mu minota nk'ibiri nkaca nitwengera, abana baca barankunda. Mana ubu vyarahetse, sivyo? Yaranzaniye asiri yaguze mw'ibarabara, ndayiraba mbona isa n'ipfunduruye. Namubwiye tana mayipe sishaka nahazi, sindayishaka nta siri shaka, none nayigutumye.
ugasanga umukozi avuze ngo bamwimye ivyarya canke bakomanze ntibamuhaye ngo baza barajya mw'ibarabara. Hewe hakurya sumu, fata uwo mushahara wawe ubika amahera 100, umubwire arungitse amahera ati impijana aca ariguha. Bakomanze mubwire ati nkomandira bagara nanje. None mu Burundi ntidukorera 200 muri leta, ntidukorera 200 canke hariho n'abatayashikana, mugabo ukirasiyo ibintu byose ukabigura. Niyabona umunsi umwe utumye, kandi niwatuma hariho abana uzomutumire n'abana, niyabona ubitumye azoguha agaciro, kazoca abona ko umuntu w'agaciro. Tureke kwisuzuguza. Wewe wararose pasiporo, uraronka ajya amahera batanga kuri office, ururira indege uraza, uri umumama w'abana, ufise urugo. Reka kwisuzuguza. Kandi iyo wisuzuguje ntawe utogusuzugura, kandi iyo wikunze ntawe utogukunda. Ushaka ko bagukunda nawe ubwawe utikunda? Ivyamwa babishira mu cumba, sivyo? Ubwira umuntu ari mu Burundi nibura afise inzu nziza, bagura ivyamwa babiterana abana, ubabwire ati nimubiterane hama munkamerere ndamwereke uyu mabuja wanje abibone, sivyo? Umubwire ati ntabyo turya twebwe iwacu birandagaye, abana bawe babone batagase. Bantu b'Imana, tureke kwisuzuguza, twikunde kugira nabo badukunde. Ubwawe niwikunze uriye uburoza kubona, none azogukunda gute? Ubwawe niwikunze uriye ibyo asigaje kubona, yaciriye mu zankunda muzi akubona, none azoguha agaciro gute? Urajugumiye ngo ntiwosenga babona, ngo ntiwopfukama, sivyo? None azoguha agaciro gute? Azoguha umwidegemvye gute kandi ubwawe utinya ikintu cose ubona umenga woba wiyishe, umenga gutaha n'ingorane? Nivyo mu Burundi turafise ubukene bwugarije imiryango, ariko nubwo biruko ntitubwerekane mu mahanga. Nubwo biruko ntitubwerekane mu mahanga ngo bitume abanyamahanga badusuzugura, bitume badukubita batwica. Nimuze twigwaneho twikunde, ugaci twikunde. Yase kukugurira ivyurya mubwire ati mpamagarira abagara mugabo akazi kawe kabandana. Hama niwaheze imyaka 2 uzomufagitira kongere kuko uzoba wirasiyo. Wibaza ngo bigugwa ngaha bijya bagura amahera 15 yonye naragura iki cy'umunsi umwe. Ndabashingire nabi, umunsi umwe baranyima. Abantu barimana baranyima, sivyo? Bamaze kunyima umunsi umwe cenda bakomandira. Rero uwo munsi bari baguze indya mw'ibarabara, bazijya batamaye. Shabukeye cabwira mabuja ati ntwenga, ati mabuja hamagara abagara. Ambaza ngo shuriye pingu ushaka iki? Hamagara abagara jengira ndabagurire. Mbariza baba ashaka iki? Wewe ushaka iki? Abana bashaka iki? Ndabagurira. Mabuja abona nikubise mu cyumba nzanye agashakoshi k'amahera. We aciye ambwira ngo hari ngo reka ngiye kubagurira. Guhera uwo munsi ntibasubiriye. Naciye mbona ko iyo twisuzuguje baradusuzugura. Ubundi munsi bakagura ivyamwa bakabishira mu cumba. Ngo mu mugenzi ari mu Burundi ati wowe ndakuzi ko ufise inzu y'isima tebo, genda muri ville ungurire imyembe, ungurire imicungwe, ungurire kila kitu uzica ivyamwa, ushi utondekeshe barya abana banje rero bambaye neza, bace babikubitana babiterane. Ati ucu mpamerero ndongikira. Ndamwereka aka video ati ngo ndabire nditari madamu tari shofi. Ewe ntwenga mugabo mu mutima kijya ko nari maze amezi 3 ntarya kokombre n'urutomati, nta bintu bitubaka Imana itabizi. Ariko je muri office Imana yari yabimbari, ni nabibwiye abo twari kumwe ati jewe narose mbona shikana ntibangaburira, atariko mu nyuma bambwiye ngo ibi byose nubiki. Wewe uwo munsi ndabimwereka, yambagije ngo wara, yaciye ngira ngo wara ngo
ni ukuri n'abana bawe teti twe mu Burundi ntavyo turya twarabihaze guhera ico gihe ntibasiye gushika muri firigo mu cumba bashika vyose baza barabita ngaha mu gikoni nanje taha ndejeje hemwe twikunde tutikunze ntawe uzogukunda wigayishije bazokugaya wisuzuguje bazogusuzugura niwishaka kwiyica bazokwica ibintu byo kubonekesha ko ufise ubwoba bw'ubuzima ubwoba burahanwa n'imbere y'Imana burahanwa ariyo Shadraka na Meshaki na Abedenego baza kwerekana ubwoba imbere y'umuriro y'itanure ry'umuriro umwami yakonganije hajye bari gusenga hirya gishushanyo ariko bavuze ati Imana dusabye naho itodukiza ntitwora dupfukamira ico gishushanyo urabona ukuntu musuzugura hajye Daniyeli yaza kugira ubwoba muri rujya rwobo zirya ntare zari kumurya ariko Imana yururukanye ubushobozi kubera ukwizera kwa Daniyeli ngo zica zimubera ica ryamako ibi bigeragezo mubona muri Arabia Saudite duhagarare dushikamye twoye kwisuzuguza abashasha cyane cyane mwoye kwisuzuguza ugwaye ngo mbyutse gukora ngo ngwaye none uri kurakora azomenya ko ugwaye gute mbega urabo niyo bagwaye iyo bagwaye ntibakora baba bahwereye ariko wowe ugwaye urakora utari ugakora utariho ndagutahura kubera wogenda no muri firigo ugatora utomati cyangwa ugatora ako gakokombure cyangwa ugatora ako kandi kantu kose ubonye ugakwita wikombe cy'amazi hama ukabandanya urugendo mugabo urwaye ukuri bantu b'Imana uyu mumama hamwe yambabaje ahandi natwenze kuko ntushobora kwiyanka umwara bagukunda kandi ushobora kwiyica umwara bareke kukwica tureke kwisuzuguza rero tumenye ko turaba agaciro baratuzi ko abanyafurika dukora akazi neza yarabimbariye ati nta bandi bantu b'abakozi bakora akazi neza atari Afurika kuko barafise ingufu rero ukuri ndabasabye mbonye azanye ibikwica mwankire je nshaka kwitekera rwanje ibyo ntavyonja hama wirenganira nazo gubikamira kungu bavuze ati ndagutaburiza itike cyuko mama cuvuga ati alhamdulillah acabona katashobe kubwiye mugace yabona ujugumira azoyizana yiruka mwarahezagiwe rero iyo yari intererano k'uyu muntu yariye uburozi kandi abubona mwarahezagiwe mugire ibihe byiza uyu ni umurundikazi rero tumaze gukorana ibiganiro byinshi ngaha yitwa Nshimirimana Riziki amaze kuganira na mwebwe kenshi ariko ibiganiro by'ingo n'imiryango ngaha hepfo akunda kuganira mu nzira zitandukanye ibijyanye n'amajambo y'Imana no gukebura uyu munsi ndanezerewe cyane kubona ashobora gusohora iyo audio nawe akayibasangiza kugira ngo igire ikibafashije iyo hari icyo yagufashije umuntu wese ngaha kuri uru rubuga nubwo wanyu arafite uburenganzira bwo kundungikira audio hanyuma nkayisangiza abadukurikira nk'uko ndabikoze urahawe ikaze nawe reka nshira link muri commentaire kugira ngo ufyonde ko winjire muri link ikore muri groupe ikorerwa muri ivyo bintu wiyinjize murakoze